imbwebwe zirafise n'ibiguruka birafise. Umuntu ukayaramubwira ati ndagukoresha akamubwira amajambo nk'ayo simbukuru yavyari uwo kwishira mu rukoco uvuga gusa atari umwana w'umuntu wewe atarambiki mugabo yakaba ndagukurikira uja hose mugabo yasa mwitegereje reka mvuge ngo ngira karakari nivyo cyane si none ubageze aho ufise w'ikibazo njyewe nizo ngorane dufise ishingiro rya Kristo n'ino myaka ya nyuma mwakiroze twumvise ko tugiye kugera turavuga ngo igihe kiri hafi buri mugende mutangara none twese agiye kugaruka hakaba n'abantu bariko baravuga ngo turamukurikira amuca hose mugabo yese akagira ikibanza muri bo batahaye ikibanza yese mugabo bagafata umwanya ngo bariko baramukurikira mugabo yese abitegereje nawe bati mwigisha turamukurikira uca hose agasanga muri bo hari imbwebwe hari inyoni yesu nabitabara. Mwami Yesu turaguhimbiye ko wemeye kuza kututura arakoze 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 cyane. Abakungiriye mu izina rya Yesu. Yesu nabasagire. Bashimiye Imana twemereye ko mwira kubonana nawe dusangiye urugendo rwo mu Misiyoni. Ibyavuze ngo tuba tumerewe neza tuzobona tuzomenya. Izina nitwa Tarasisi Banguka. Ni umwe mu bakozi b'Imana bo mu ishengero ryo mu Ruyigi. Ibikorwa by'Imana tubikorera muri komine ya Butaganzwa, ni komine Butaganzwa, ibwiriza bwo mu Bigera n'ishengero n'umuryango waranze ko turi ngabara cy'intasho imuzakire. Tugomba dushishikare. Aha ndabonamo abantu b'abanyabwenge numvise n'ikorale y'abakozi ba leta n'incabwenge sinzi umuntu yoba yarize ndababaza umuntu yize iby'ifunguro ibyo kurya byikwije biba bigizwe n'iki n'iki nagomba kuvuga rero kugira ngo utabure ukoresha bigizwe n'iki n'iki niko numva amaji abashakashatsi aha bavuga ko hariho sanganyangaburo hanyuma hakabamo na ndema na ntanga urashamo n'amavitamine harimo n'ugiye kongeramo n'ibintu bita ibyunyunyu bivuga mu kirori nawe mwiserire n'ibyunyunyu nibyo byo kurya byikwije sibyo ukuriye ntangamuntu gusa haba hari icyuhaje kandi uriye ndemamubiri gusa n'ibyo bindi bikabura uburiye ibyo kurya bitagize gutya kandi umukozi w'Imana yahagurutse aravuga ngo zisaba ko Imana bataha nimba mwabishimye niba byagenze mu by'uburyo no musi turahiye none mubona n'uhirirwa nyene none reka ibyo rega muri ibyo yavuze ngo ziravumera mu gikize mwijima kizirabiraho reka ndatabira ibikwiye birimo byose muri abo bose ntutubaza ari intangamuku yo mu buryo bw'intero canke sanganyangaburo canke ndemamubiri canke utuvitamine canke ivyunyunyu reka murye ze murarya nanjye shire kwa kandi sinumva kuko icyo ukuru kaza kubera muri we niba kakuye kuko niba kagira ko
ntabigora mugabo kandi n'iryo fungurwa zikwi niba umubiri batanga bakavuga bati ibi n'ibi kugira ngo ugire amagara meza. Hariho amagara y'abantu baja mu ijuru mu buryo bw'intebe bikwiye kugira nk'abaja mu ijuru. Se murarya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice c'8 dusome ku murongo wa 18. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice c'8 dusome ku murongo wa 18. Ongera kuraba ibyo byose tumaze kumva. Ukurikira Yesu. Yesu abonye ishengero ryinshi rimukikije agera ko bajabuka hakurya. Haza umunyabwenge w'ibyanditswe aramubwira ati mwigisha ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati mbwebwe ziriho imyobo n'ibiguruka mu kirere biriho ibyara, ariko umwana w'umuntu we ntagira arambika umusaya. Yesu nadutabara. Erega n'iri jambo umukozi w'Imana Matayo yanditse ni umwe muri ba bigishwa 12 Yesu yari yaratoranije. Hanyuma yari arabona ibyo umwami akora. Yesu rero ariko aragenda akora ibitangaza abantu bakamukurikira. Nawe yaragejeje kukiza inabukuru ya Petero, abantu bagaca bamukurikira. Haza n'ubundi w'umunyabwenge w'ibyanditswe. Hanyuma rero aramubwira nyina ati mwigisha ndagukurikira aho uja. Nawe umusore uri kuramukurikira kandi kumvise mu majambo yatwicaranye imbere umukozi w'Imana yari afise amaso abona. Amaso agira ngo abona wamenga agomba kumuryohera nyine acatoherwa ati umuntu karimo kugata bujambo aho Yesu yaja hari henshi. Yaraja ku musozi agacabuka hakurya akaja ku ruzi akagira gute kagenda yumva ariko namubwiye ati mwigisha ndagukurikira aho uja hose. Wewe umwigishwa cyangwa umujyanama akubwira ati pasi ndagukurikira aho uja hose uzagira neza. Yesu ko yari Imana kandi yari afise amaso abona. Yashamubwiye yavuze ati nimbo karibu ati amandarose umuntu azongurikira aho uja hose. Yaramwitegereje kuko yabona ibihishijwe nuko twamaze kubyumva. Shamubwiye umene ijambo sinubona murakafuna mutumvire sinzi ko novuga sinzi ko yashatse akatumviriza. Imbwebwe zirafise n'ibiguruka birafise. Umuntu ugayaramubwira ati ndagukurikira akumvira amajambo nk'ayo sinzi ko yavyakira uwo kwishira mu ruko tuvuga gusa. Ati ariko umwana w'umuntu wewe yari arambikije mugabo yakaba ndagukurikira aho uja hose. Mugabo Yesu amwitegereje reka mvuge ngo ngira karakari n'icyo cyane si none ubwo Yesu yamufisemo ikibazo yarahaye n'izo ngorane dufise ishingiro rya Kristo n'ino myaka ya nyuma. Mwakiroze twumvise ko tugiye kugera turavuga ngo igihe kiri hafi ngo nimugende mutangara. None twese agiye kugaruka hakaba n'abantu bariko baravuga ngo turamukurikira aho uja hose. Mugabo Yesu akagira ikibanza muri bo batahaye ikibanza Yesu. Mugabo bagafata umwanya ngo bariko baramukurikira. Mugabo Yesu abitegereje nawe bati mwigisha turagukurikira aho uja hose. Agasanga muri bo hari imbwebwe hari inyoni. Yesu nadutabara. Umukozi w'Imana umwe dusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gice ca 18 Apolo weracaniriwe n'umwete. Acanirwa n'umwete arigisha abantu bafise amaso abona ngo baravuga ngo twaraye ngo tujye kubyigisha ngo baramutwaye barapfira ngo bongere kumutahuza. Yesu adufashe. Yesu adutabara. Abantu bariko ino myaka ishengero rya Kristo n'ino myaka turanezerewe kuko ishengero ririko rirakwira iryo maze ririko rirakwira. None abariko barakurikira Yesu ubwo
barahaye ikibanza Yesu. Niwihaye ikibanza imbwebwe n'ibiguruka inyoni zikaronka ikibanza ubwo Yesu umuhanzi akurikira Yesu ubwo Yesu atagera hagati yo imbwebwe ziri n'inyoni ibiguruka mukeri gafise ivyara ariko jewe sivyonuke. Imana idufashe, Imana idufashe abayobozi bacu aya ni maso abona abariko barabwishema ngo bariko barakurikira Kristo ibikorwa vy'Imana ko badapfa gucanirwa n'umwete bakavuga bati nagenda mugabo batahaye ikibanza Yesu. Izo nduru, izo ntambara, ivyo bibazo biva abantu bakiriye Yesu Kristo umwana w'umukiza canke n'ibindi bahaye ikibanza Yesu. Rero ikibanza tubona ko mw'ishengero bagwiriye umengo barafise umwete mugabo ntibereye n'ingeri, hibereye mw'inyoni, hibereye n'ibindi biri muri mugabo atari Yesu. Muri ivyo kuntu ntawakoze bene ivyo ntemuyoba turi muri ivyo babiri bahaye ikibanza. Umukozi mwavuze ngo abana b'Imana bafise ikibaranga, ari n'umuririmbyi yavuze ngo abana b'Imana barangwa n'iki? Yokora zimuyizi bafise ishure kubaha, ibikorwa vyabo biratanga, n'abagwane buzuye umviriza akuziye n'ikamuriro ngo muzabamenyera ku byo kumvise ngo twame imbuto zo kugororoka umuntu wese agera yamivye. None rero abantu bose bitwa abakozi bano usanga nyene bitwa abantu bafise naye amazina yabo bitwa abantu ariko naho bitwa uko Yesu abaravye ubwo ntabwo ahasanga ingere. Abantu bariko barakurikira Yesu erega umukozi Imana ivyo abonesha ku mubiri kati none uko muri yambaye abana b'Imana bambara yimesha uko kashisa mwenye yagiye muri mwe mugabo watugasana n'ibinyamubiri yose n'ivyo cyaheze ivyo barafise uko bambara bafise gisi abajajuru nibavuko bafise ukuntu bameze guhera ku mubiri tukiwe turaja mu vy'intero bafise uko bambara byavuze ngo bafise uko bikatije bafise disipline bafise urutonde bafise impuzu bambara bafise uko batambuka bafise ikibanza Yesu nuko ngo ndamukurikira mugakura agasanga nta kibanza wamuhaye mugabe n'ivyo ingebe amacakubiri amanyama ubwibone ibinabiriya uwo warabihaye ikibanza ngo jeko ntikurikirawe hari abakozi bariko bararyohera abarongozi babasaka bakaye ukamenga n'ivyo mugabo kandi atari ivyo mu nyuma gasanga yo kumbe Yesu nadutabara. Icyoma abarongozi bacu mu nzego zose Imana ikongera kubaha amaso abona bakabona bariko baravuga bati abo bashiramo aho bashira mu bikorwa aho bariko barabakurikira ko bahaye ikibanza Yesu nuko ari akarimi uyu munyabwenge w'ijani ari akarimi odakurikira ucaye ukamenga tugomba kuryohera menga tugomba kubasaza kw'akarimi ariko Yesu atagira ikibanza. Izo nduzi nimba abantu barahaye ikibanza Yesu nk'aho y'umukiza izo ntambara mw'ishengero rya Kristo ziva izo ngorane ziva ku bantu bahaye ikibanza Yesu ko acazohora byose none ubwo bwakunaga n'ubwiki ubwanaga ntabwo nkagurume Samweli arakesha ijoro ryumva Samweli atakoze icyo Imana yamubwiye akazimega ndababwiye hari abantu Imana yahaye amaso abona. Samweli yaraje atazi ko yaravuga n'Imana dushimire Kristo ko yatanze imbono mw'ishengero hari ababona ibintu bishizwe akwitegereza. Samweli ati none ntiyarazi ko Imana yari yamubwira byose ati Sawuli yamvuye azafise urutonde, haleluya, azafise urutonde rw'ibintu byose bibaye ubwo ndabizaga umukozi w'Imana Imana ntazi ko yavuga dushimira Imana ko Yesu yatanze imbono mw'ishengero.
iri jambo ikibanza Yesu gabe ry'Imana buri hafi uce wama imbuto zikoranye no kwihana atari akarimi ngo turyohere abarongozi ngo ndagukorera nzokurikira Yesu ngo Yesu yitegereza kumva agahinda ariko ingerwe zirafise imyobo biguruka birafise inzani ariko umwana w'umuntu nibiki nimba bahaye ikibanza Yesu kwashazora byose ubwo bwana agaruka mw'ishengero ryanjye ubwo nyene abantu ntibakwiye sakaribi gusa bararisoro Yesu nyabuze hafi ku musaya bagaca baza n'umwete mwinshi ngo ndagukurikira uja hose intambara ziva mw'ishengero rya Kristo ko Yesu yinjiye aho Yesu ashitse ibintu bigira gute none uba yarashitse none nibyo bitahinze uba yarashitse ako karimi bene abakarinda bahaye kora kitwa neza cyo bishuka n'Imana buri kitwa neza muri kibanza Yesu kandi Imana buri hari duce twari muco zikranye no kwihana duce tugira masabona nyange abaza baratwinjira batwinyegezamo ariko ari babiteza akaga muri byavuze ngo abantu bayumba nibo bagira n'abataye ikibanza Yesu cisa Yesu mu mutima nawe akubwira uko wamuhaya ahawe nawe ajovuga ati ngwino ndaguhaye aho bana ubundi ijambo ry'Imana mwami Yesu turagushimiye turakuroza none rero tutubwira neza kandi ijambo ryawe rigira ububasha rigira aho ridukuye n'aho ridushira kuko ibirenge by'abana b'Imana ntibiyerera utabara umugeni abantu bari gukizwa neza bamasabona namwe dushike ku gutumana kose ubwana ubwoko bwawe umuntu wese acayishyira ku muzani tuzoza gusuzuma urakoze ko byumvise curanga ikintu cyawe mu izina ryawe ryera Yesu isi icyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5 ku bari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso ko guteranya 2 5 7 Yesu abaheza itwi tusemerera